Zara n'abantu baterana imikoshi kandi urumva si ngombwa ngo uce ubibwira abantu bose ngo ndatashe kandi ari hari hano umuntu babona umengo umuntu ari mu ijuru rya mbere that's ko biba bimeze abantu twese kwisi turafise ibibazo biduhanze ikiradukorera kugira mwizere neza ko twari kumwe nawe muba aririmbe atubwirize bakorere beat gabasha mugabo ico gihe ushitse ngaye Bujumbura bumvise ko ari umwana avuye Ingozi wahakirwa gute naragize challenges nyinshi but urumva nyene iyo umuntu akunda ikintu nk'ivyo ntavyo ububona mugabo ubibona iyo haciye nk'igihe niyo wabona ati hano hantu kabisa nubwo nahatambutse naraciye mu bihe bikomeye yego narakora imiziki kenshi bumvise ko ari indirimbo ari jewe nakoze kenshi hari abajournaliste batazakira bavuga ati urya ntavyo aramenya navyazi genda kwa kanaka muri ivyo bamuha indirimbo akagenda akayumviriza akayigarukana kubera ko yaba yumva umengo ntivuga neza kandi wewe waba wumva umu producer wabikoze neza navyo twari tuzi cyane mugabo urumva abaririmbyi ntibari bwangirire confidence ariko ikintu cakubaye ko kinini kibi n'ubu chance ko ushobora kucibagira n'igiki ikintu cambaye ko kibi novuga ko byanse ko ndacibagira ni kubera ko nashise mu bihe hari aba producer novuga yuko benshi muri bo bari bafise umutima mubi bashaka kumva yuko umuntu avuye ruguru yoza kwevura iwe Bujumbura kandi mugare rero ivyo navyo nivyo byaciye bituma umuntu ukomera ico gihe utwibukije gato hariho bande nabande aba producer bari benshi sino badondagura bava bibaza ngo nibo baba barangirisha kandi bwara aba producer benshi naro nabo bitaba Dr Jack muri kijya gihe bari bagiye Dr Jack yarapfuye hariho ba Case Don hariho Itizo kijya gihe niwe yari kuri hit hariho Kuri the Magic agikorana n'abajya ba 90 uno munsi turakubona direct pan no muri Bantu Boy hajya ngo ban urugendo rwagenze gute sinyatire ya mbere amasezerano yarameze gute shani byari byoroshe kubera ko arabizi kujya gukorana no muri legend nk'ujyanya Farias yaramaze gukorana n'aba producer benshi twakuze twumva twese twari twifuza kwicara impande yiwiwe muga kijya giye ndibuka hariho studio nari namanutse gukoramo yari mwijabe mutipe yitwa Robert sasa narakunda gupostinga nyene ndiko ndakora ama beat and one day ndibuka ko nari nigeze kumwandikira FIZZO jewe nyene ubwanje ndamusaba ndamwandika nabwira bro je numva nifuza gukorera indirimbo wewe numva ko umengo no bishobora ico gihe hari ryari ari muri 2017 ico gihe mugara yeze nk'umwaka wose ataranyishura muri 2018 rero nibwo yanyishuye waramwandikiye ku rubuga uruhe namwandikiye kuri WhatsApp afite nimero yiwe yari yayimaye Ngozi yari yaduze muri concert ico gihe ndibukara Kirikou akiri Ngozi yayimaye nimero yiwe ya telefone yego uramwandikiye and then haheze igihe rero nawe atanguye kunkurikirana kuri Instagram ndibuka narapostinze beat arayilikinga cara mwijoro haheze igihe arabonye ama message yanyishura acaranyandikira arambwira Peti urashobora kuza tukesera tugakora ikintu tukumviriza nari mwicara yego naciye maguruka ndatuka nyere muri Bantu Boy ico gihe umunsi wa mbere mugitangura mwatanguye amasezerano ameze gute kumukorera tu ukuntu byatanguye yari nka ese kubera ko nyene urumva nari ngiri nyene umuntu ari ngaho nyene muri production yasavye kwanza ko amaza kunyizera kumva yuko nyene ivyo ashaka ari byo nyene nanje nshobora kuba nokora ndakora beat twahereye kuri Sibeza yani beat ya mbere je natanguye gukorera Farias twarayikoze ikiringo c'amasaha 3 gusa arambwira ati urabizi bukeye niho twari codinze rero Sibeza mugabo siyo yatanguye gusohoka ariko Big FIZZO vyamutwaye umwanya ungana gute kugira ashobore kukwizera yaramufashe nk'ukwezi kose mukorana ico gire mukorana warava muhira ugatonda muri Bantu Boy narava mu ijabe nkaduka hariya ku Mutanga Side mugabo kenshi yaraza kuntora kwira mugabo rero arakwizeye turakubonye ahubwo urabaye bavuga ati niwo muhinyanyuzi wa Bantu Boy amasezerano yanyu yari ameze gute
amasezerano yacu yari ameze neza mu ntango ego sino urabizi nta nyambi buragahonzi mu nyuma nyene vyaragiye birahinduka batije bajya abantu tubanye neza ni famille nibyo turiko turibaza guhaguruka kwa Endo Mike ngaha umubano wari umeze neza wokora byanse gusa kubera uvuye mu gihugu canke n'ubundi naho wari kuburi mu gihugu ntari kububakorera je mbandinga mbagibakorera no ego kwe nta kibazo gifite mugabo rakaje tubaga ati bigenda gute abashowe guca hajya bose nta mubano mwiza tubona ariko kandi mu nyuma tukaca tukubona wuragiye no muri album yiwe mubano bimeze gute ukuntu mwe mubanye na Big FIZZO Big FIZZO twaragumana umwanya muremure no mu brother wanje umva yaransiporta kubera ko twaganira ibintu byinshi nyene byerekeranye na music batwe twamaze kumera nk'aba frère abo bandi nabo sinzi ngene bari babanye kuri je twahurira muri studio urumva umuntu muhurira muri studio mumarana umwanya munini ko haragera nk'igihe usanga tutariko turakora music ugasanga ari kamanura ibindi bintu by'ubuzima busanzwe donc yari amaze kumera nk'umubrother kugeza none munsi je urabizi ko ari nawe pare wa mariage yiwe ariko ico Endo Mike avuga kwa FIZZO avuga ati kuvaho mumenyaniye na FIZZO tukaza turavugana ikintu nungutse yoshobora kuturatira n'igiki ibintu nungutse ni byinshi kuri mugani no kumenya kubana n'abantu no kumenya kubana n'abantu bari muri entertainment yo ngahanya kubera urabizi naje ndamusanga bibayemo imyaka myinshi yego ariko bivanye n'amajambo abantu benshi bagenda baravuga kuko umuntu baba mubona utandukanye uko genda kubona Endo Mike siko DJ kubona canke siko Fifi akubona ikintu kuri FIZZO twebwe tumubonesha amaso tutazi kuri we ni kubera ko mwe mutazi ikiri Fariaz ni umwana mwiza sana yego kwiri kandi arakundana peut-être ko mwe mushobora kuba mwumva ibindi mugabo je ikintu ndamuzi ko arakundana cyane ku ndirimbo rero zishika kuri 14 turakubonye bam muri album kubera ikijya ndirimbo mwayikoze ryari ijya indirimbo nyinshi ziri muri rya album nyinshi nazikoze nkiriga donc aravuga ati izi ndirimbo we zibike ndabizi zizokora umuti nubwo ugira ugende nzozisohora muri album izokurikira yiwanje yego tuvuze ko indirimbo yari imaze igihe kingana gute yarakozwe iyo ndirimbo twarayikoze ubwa mbere ndibuka Bravo niwe yaje gushira mu bitari ndayibika ni nyinshi n'ubu ziracahari zo namukoreye twarakora sana mugani twaramana like 24 hours kuri 24 Endoma kini myinshi n'ubu nirasohoka Endo Mike uri umuntu novuga yuko wabanye mwanya utari muto na Big FIZZO mwino minsi turanabona mu biganiro bimwe mwakora anababazwa na benshi baciye mu maboko yiwe ariko ubu bakaba badashobora no kumubwira merci canke bana posting meme na indirimbo yiwe wowe mwarabanye na Big FIZZO nikiye kintu wabonye umuntu ashobora gukora kigatuma atandukana na Big FIZZO kiro umuntu yokora kigashobora gutandukana na Big FIZZO muba bari hawewe nibihe wirinze kutagira patience mugani utafise kwihangana kweri ni mushobora kurambana anavurugana aya sinovuga ngo anavurugana ukizingua na zingu donc ubundi ho patience niyo kintu kinanira benshi nawe nikababwira ati wewe yakunda kutubwira ati uwitonza miri ibintu rero ufise ikintu cigihaba cyo gushaka kwiruka kuja imbere cyane Fariaz ni mu bamwe ndashaka kumenya gufasha umuntu cyane cyane kumuririmbyi amaze kuba ateye imbere kumufasha umuntu agendere ku izina ryawe n'umuntu yo gufasha aguha uburyo bw'amahera wowe sabiki biravana nawe natala uba ufise muri ivyo bintu bibiri kuko hariho nk'umuntu ashobora kuguha nka time ukagendera ku izina ry'iwiwe bikagufasha n'undi ashobora kuguha amafaranga bivanye na tala wewe ufise bikagufasha atayishizemwe ikintu na kimwe akazana ubwo buryo gusa akainvestisa gusa birashoboka ntakuvuge ntashira karingi kawe urumva we nawe ufise indi nyota yiwawe kubwaho nka Endo Mike wowe otoriki jewe nibaza yuko sha vyose ni magiriranire ibintu bibiri byose birafasha yego kubera ko nk'akarorero ndibuka kugira twese abaririmbyi batwizere dukorera imiziki kubera ko tubanza kubaka amazina urumva
hariho n'igihe mugabo usanga aramupeta afise tara akaza muri studio agakora beat abaririmbyi bakinjizamo amajwi indirimbo ikarengana byose birafasha ibintu bikagenda neza ibyo bibiri birajana ya twagumye cyane kariyeri yawe iyo wajuva byose mugabo umuziki rero nawe uri kuwuha umwanya gute umuziki bivanye no kubera nje hariya burya ndi ndabirongera time kandi je umuziki ndagukunda sana yego niba ari ikintu nkunda jewe ni muziki abantu bashoboye kwibaza rero ko wagiye ufise impano yo guhinyanyura ntibikogwa hariya meze gute hariya ndakora sometimes kubera ubu ndafise famille urumva ndafise famille sino kwishinga ibintu by'umuziki hariya anya kubera urabizi ko umufana wa mbere ni umuntu w'iwanyu hariya n'abantu b'iwacu na population nini ihari donc bisaba ko baza kwemeza abantu b'iwanyu kugira ngo na hariya bakwemere hariya naciye mbanza ndabiha distance gato ya muganda akora sometimes uvuze ngo urakora umuririmbyi ari hajya kurondeye mugahana rendezvous murakora ego ariho n'abaririmbyi bari ngaha bandungikira ama projet nka ya mixa nabona no muri album ya Mugani hari imiziki yandungikira nyinshi numviriza nka mixa ngatanga ama idea n'abandi baririmbyi tugena n'ingoga imiziki Endo Mike yiwe bwite kano kanya yo bafise ingana gute nyinshi iyo twege tubonesha amaso iyo mubonesha amaso kenshi usanga ari ama-featuring abantu bambwira ndabaririmbira ama-chorus nko muri studio mugabo je nk'iyo wanje bwite nabwiri hanze je ndabikora nkiyumviriza jewe nyene kubera iki rero kubera nyene ari vyumba nahise kubera nyene nakubwiye ko nkunda kuririmba kandi twitege yuko nuko bizokwama ubu n'ibihe byose ubu nibaza yuko nyene talayi wanje yatumye nkora production nyene ngomba kuyerekana uko kuvuga yuko ushaka gusangiza abandi umunezero nturavyumvirako ndiko ndavyumvirako kandi biri mu nzira ugiye kubereka yuko nshobora gukora production no kuririmba ariko twatangiye cyane turanavugana cyane mugabo ico twari gutangurirako mu byazanye cyane Endo Mike mu gihugu cy'u Burundi nibiki nje nari naje gusa kuruhuka bisanzwe no gukora ama projet yiwanje nari sanzwe ufitanye n'abaririmbyi bari ngaha no kuhakumbura nyene hariya hantu nyene mbere hezi igihe kingana gutubwiye imyaka 3 ni myinshi ntabwo ari myinshi kandi je baguma bambwira ngo si myinshi wagaruka ariko Endo Mike icyatangaje benshi no kuza mwibanga byo byavuye ku ove turabona ubu buzima buragoye man gukwiri abantu barahindutse so umuntu wese abanezerewe ko umuntu ari hajya hantu of course kandi si ngombwa ngo ucubibwira abantu bose ngo ndatashe kandi ari hari hano umuntu babona umengo umuntu ari mu ijuru rya mbere that's ko biba bimeze abantu twese kwisi turafise ibibazo biduhanze kutaza rero kwawe nyene ukaza mu gacerere hama ukaza ugakora ivy'iwawe ibyo wari waprogramye gukora byose byarakozwe canke hari ibindi tukirindiriye utegerezwa gukora imbere ko haguruka nabikoze byose mugabo like nka 60% ndabona ko bimwe nari napaze gukora mugabo wamaze kuturambira bamwe ngo genda vraiment donc sinzi uko ngahariho muhira cyane n'abagiye ariho murere ko yuko mubahamagara mukabasiguza umviriza igituma ubu tuvuge mu Kirundi urafise umufasha kandi urafise n'umwana duhari rero abana umwe ubu ni babiri ufise n'abana felicitation rero kubata kino gihe ca duhara yuko ari gihe kinini naho akazi ko bagahari igihe kinini abandi nabo ko bavuga ko Endo Mike afise ubushobozi bwo kudasubirayo ko nashobora gusubira hari uwo muco turawusabye utange ama commentaire menshi ibintu byinshi byoshoboka amajambo ni menshi Endo Mike nashobora gusubira muri commentaire umuntu wese arafise uburenganzira bwo gukomanta ivyo ashaka ku ruhande rwa Endo Mike nuko bivugwa mugabo wowe kubwiwe avuga gute ku ruhande rw'iwanje hari aramaze kuba muhira ni wapo ariko kandi wowe wibaza ko Murundi aje akamara igihe kingana gute niho batomwirukana aje mu Burundi akamara igihe kingana gute kugira ntibarambirwe wowe wibaza ko cyo bari igihe kingana gute none nje kwanza bandambirwa nagize
kwanza nyene ntituzi waje ryari ngira ni Endo Mike si umusore ngira ni kubera wahishije ko waje ntituzi neza na neza waje ryari umaze igihe kingana nta gute muntu n'umwe azigena azi gusa Ico rero nico kibazo. genda azi ko ari mu ntango z'ukwezi kwa 11 hagati Yego, mu ntango z'ukwezi ubu cumi twaratanguye umwaka umva haheze umwaka n'inusu ukiri nga aba ngo bareke umwaka weze nyina aho Niba azogenda muri uyu mwaka ntaco tuzomureka agende maze umwaka nashe mukurikiye Ariko- bandambiwe birumvikana baje bandambiwe kubera iki ko shaka kwibaza Kobana. habaye nagize mugabo nuko kuntu wicara mu gacerere Endo Mike kuva ushika ngaha hari ikinyamakuru na kimwe urashobora gukorana nawe naco en fait ni kubera njewe narashise narifise ibintu byinshi nyene ngomba gukurikirana vya famille njewe burya hano naramaze ibujumbura naramaze umwanya muto je narashise ca ndidugira yego kwiri wacuduga muhira yeah ariko rero amajambo menshi cyane yuko Endo Mike yoba yaravanye n'umugore en fait izo rimere zarahabaye nkiri hariya byarabaye nyene kuvurugana n'umufasha n'ibisanzwe kandi bisigura ko muba mwatandukanye yego kwiri ariko ngo biravuga ko ari kimwe mu byo bituma yaranatevye naratevye kuva ngaha usubire. cyo kwiri ariko je nari najenje muri vacances nyene bisanzwe nk'abandi yego sinubwo rero ko umuntu boca batangura gucreate ibintu byo kuvuga yuko none kubera iki umugore yaramwiruka utabivuga man rega Davis kari byo bavuga ubundi hoho duha umuco akwirukanye ni direct Burundi ibaze ko kutoguma hariya cyangwa uhindure mi nguma hajya nyene nkababwira hajya aho nyene uraza ndakubwire nk'ikintu kimwe bavuze ngo wanyirukane no kwigira n'umusazi imbere mugabo mu myaka itatu twizere ko busigaye ufise n'ubwene gihugu bwaje kamaka yanyarukaje ivi kutolewa none je nagiye deja ndumurezida abarundi bamenye gutandukanya umuntu yagiye ari impunzi n'umurezida je naho nari kugenda muri ajya amezi abiri ya mbere ngaca ngaruka nari no gusubirayo wari kuba witwa diaspora je naho geti ni na marindwi imwe ndari kuri Adije urumva ngo amaze ngo imyaka itatu ngo aragarutse no ubu uri okipe n'ibiki hariya mu gihugu ca Canada jewe ndatema igiti gutema igiti bisigura gutema igiti reka Adije dusobanurire ivyo navyo muome sezo yiwanje itangura muri ete igahera hatanguye gukanya yego muga après ça je nsubira muri production muga nahariya iyo ntakoze ndatora laptop ngambara mic ngakora ama beat ngakora mixage kamakawe ukuboko kuravyemeza ya kuravyemeza ukuboko ko ari byo uyaje ariko niyo tara bijya bindi ndabikora kugira nyene ndonka amahera tu ya ariko ubuzima bwose bwa Endo Mike uzogenda ukonesha hari igihe tuzomubona agarutse mu kintu kuko urafise ikintu ukunda wavuze yuko music ari ikintu ukunda cyafo uzokwa mu bikora uko nyene cyazogira igihe tukubona mu muziki gusa uwihebera future yanje nayo nzi gusa ibyo usaba imana basi ibyo usaba imana je nisange ndi mu muziki deep 100% ku muziki wawe umufasha wawe agushigikiye ibice bingana gute 100% ku buryo ukoze beat umubwira ati ngo hano kwanza aravyumva uno munsi turakubona tukabona hariho n'abaririmbyi bagenda bagashika hajya Canada hariho n'abaza nyene bari bashasha bimeze gute kugira uyu muziki namubwe hajya nyene n'abarundi mu bikorane mu bikamishe ari byo uragerageza gukamisha umuziki yari biracagoranye yego biracagoranye cyo gituma sometimes cubona benshi bashise hariya baca bavetera yego bakarinda kugaruka ngaha gukora ama audio n'ama video ariko tugerageje kuraba indirimbo washoye gukora nuzenye inspiration imeze gute wafatiye nga mu Burundi gusa canke wararavye n'usanzu turashobora kumva n'amayaya turashobora kumva ni hano nyene ni ngaha nyene na kiwacu yego kubera iki kumutora Easy boy asanzwe ari umuntu je sanzwe nemera like bivanye na beat je nari nakoze na producer street beat nifuje ko ari umuntu yo jumpingamo kandi n'umuririmbyi amaze fresh murabizi ego nubwo atararonka iyo chance yo kugera kure cyane kumwumva ati kumwumva ati uyu niyo yoca muri iyi beat wabaye buyikubita ucurumva ati ncenda mubona Easy hatanguye beat atangura beat buri gihe ukacibona umuririmbyi yo yica Easy niyo yoca ngaha twitegerera iyo ndirimbo ngo ni vuba ngo utaragenda mugabo navyo turamenya neza na neza ryari next week
next week iratangura na lundi mardi mercredi jeudi next week vendredi itarenza kuwa gatatu turashaka kubona iyo ndirimbo Yeah. hama inyuma hari ibindi byakozwe Byinshi. canke ucugenda ugasubira mu kazi kawe byinshi sha jenzo manda y'inyibutso byo rero tuza turabibona gute ivyo byose byinshi muzoza murabibona zoza na partage amalink ahubwo bisaba nyene mu support ni ukuvuga ko indirimbo nyinshi waraje uricara ngaha urazifise urazikora kuva nkiri hariya yego kubera iki nene fise album yose target yari imeze gute ni target yiwanje niyo gushaka gukora album nko producer ya n'abaririmbyi nyene uyishire ahantu quelque part tu yanze ndakuramo indirimbo imwe ego iyo ntakunze amajambo ndayakuramo nkashira mu yindi abarundi rero kuri support y'abarundi cukenera ngiye badushikikire bibe ahubwo bakunda ivy'iwacu kubera ko twitara turazifise barabizi bonyene kuko usanga sometime bagiye ku ruhande mu bikorwa Endo Mike ariko arakora nta gikorwa na kimwe ariyumvira gushiramwo umurundi kazi vuba birahari bibiri birimwo abarundi kazi ego naho isi ni ntoyi urashobora kuba muzobikorera wamaze kugenda cyangwa ukiri ngaha uzobikora bukiri ngaha oya hariho audio deja ziri tayari zirimo abarundi kazi zizoba ari gupostingwa kuri channel yiwawe ego muri rusange rero ibikorwa bihari n'ibingahe fise indirimbo 15 kandi zigiye kurekurwa nka album yes album tuyitege ryari muri uno mwaka nyene kandi indirimbo zozo ziri tayari kuko harimo zimwe zozo nagiye narahejeje no gukora naranagenda umva hari ibi audio mfise bimaze 3 years kandi urumva ibi audio bikoze like muri style ya future twitege rero yuko Endo tugiye kuza turabona indirimbo yiwe agenda araduha ariko kandi kubashaka yuko ubakorera kujya nyene urabandanya urabakorera mugabo rero ngo hariho ikintu gisaba serious rero mu muziki nyene ukawihebera nyene Endo Mike arabikoze birafatishije abantu bose uno musi ariko aratumwa ngaha ariko aragira gutya iyo hakenewe cyane mu guhinyanyura niyo hakeneye cyane mu kuririmba Endo Mike yoja hehe bivanye niko namaze umwanya munini mu guhinyanyura novumengo noja kuri kote yo guhinyanyura ariho nkenewe cyane abaririmbyi bakurindi aburirimbira bakurindi ego ku buryo haje umuntu akakubwira ati muri ivyo bintu bibiri urashobora guhitamwo kimwe ikindi nohitamo kuririmba sister abo guhinyanyura abandi bariho producer baruzuye nibo barashaka kuzobikora ariko Endo Mike nogenda kubaja akabazo ari biteramo bikunda gukorerwa hariya muba muri vy'abarundi ubu maze uhuru byitbishika byitabira hari ama commentaire menshi turatwumva biba bimeze gute amaorganisation bimeze gute beho mwebwe nyene je ibiteramo amaze kujamo hariya organisation yavyo ibimeze neza yego kwiri ariko hari igihe abarinzi bashikayo tukumva ibintu bitagenze neza apana hariya ndi jewe apana muri Canada ko mutasubira kubavuga apana hariya izo mistake nazo ndigera ivyo ushaka kuvuga mugabo hariya nibirigera muri Europe ivyo biba iburayi wibaza ko ari kubera iki ho bitaba ariko ahandi bikaba bivana na organisation niba abantu bo muri biburayi bafise ingeme batari bien organisé none bitegerezwa kuja burya hariyo n'igihugu ari kibaye igihugu gusa na organisation bibaye oya kuvuga guco hariho abantu kenshi usanga nyene batorganije neza mu bintu vyabo mu mitwe yabo muga muri Canada je nebaza ko abantu maze kubona bategura ibiteramo ku rugero nyene abantu bitabira mu bwe birashimishije canke hari ikintu muri Canada nke karahambere guzorabe wanashaka no ku ma YouTube kiziko yigeze kubona igiteramo ca Kigingi wanashaka uzorabe igiteramo ca Kidumu uzorabe igiteramo ca abarundi kenshi nibo bazana n'abanyarwanda bakeniso uzorabe ibiteramo vya Bruce Melody bajya bazanwa n'abarundi usanga nyene ahantu huzuye uno musi rero ico gihugu wo gipangira iki kukibamwo ukora ubwo buzi je kijya anya nagiye kukironderamo amaheri ivyo vy'imiziki bashatse concert uzobuje mu Burundi zotanga ingozi bitege igiteramo vuba mu mwaka wa 2025 hajya anya ndafitiye projet nyinshi gusa sino zibabwira ngaho urabiza abantu kenshi uvuze ikintu utaragikora cyatuguma tukwishuza apana kunyishuza rero n'abantu baterana
n'imikoshi yeah of course kubera amatwi yabo yavyumvise tu gusa rero Umukoshi uba winjiye. nk'ubu turakeneye ikintu kuko nka Kayanza aho yaravuyemo nk'ubu wewe ba Masterland n'abandi Kirikou ari muraje mutatu Kirikou ari yagiye nyine indani aguma mukurayo yaramubonye ko ari umunyabujumbura nyene ndiko ndavuga ati mwese murana nawe mudukorera umuti turabakeneye nawe ubu hagezeho twacha tugira iby'abandi bagize akabaranshoboye ariko nuko tukumena Endo Mike kandi mu mpande zose zibiri sinzi ikiradukorera kugira mwizere neza ko twari kumwe nawe muba aririmbe atubwirize bakorere beat gabasha bemere neza ko ari we yari yashitse ku buryo nk'ubu tuvuze kuri ino meza yacu dukorere beat woyikora adukorere beat akubite beat cyangwa aririmbe mubona gute akubite beat nakubita beat nafise machine sawa